Elon Musk umutunzi wa mbere kuri inosi n'amafaranga agera ku miliyaridi amajana 320 z'amadolari ya Amerika ahejeje kugenwa na President Donald Trump kuba umuyobozi w'ikigo canke departement ijeje gukosora uburyo bwo gukora kugira ngo ibikorwa vya leta bigende neza. None uwo mugabo Elon Musk afatwa nk'udasanzwe kuri inosi ni mu ntoki. Nivyo tugiye kurabira hamwe muri no video. Amateka y'urugendo rwe rudasanzwe kuva Pretoria muri Afrika y'Epfo gushika i Silicon Valley San Francisco, aho yakoze byinshi bimugira umugabo adasanzwe ngaha ku isi. Urugendo rwa Elon Musk rutangura ku itariki 28 z'ukwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 971 i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Yavutse kuri mama wiwe My Hardeman yakomoka muri Canada na se wiwe Elon Musk w'umunyafrika y'Epfo. Uwo mugabo yari umu engineer akaba yarazobereye mu bijanye no gukora amamodoka. Ku ishuri Elon Musk yari umwana atekereje cyane, yari afise ubwoba bwinshi, yari afise impano ariko yo gusoma ibitabo kuko mu bitabo niho yabonera ubuhungiro kuko nta bagenzi yari afise cyane ngo agira abandi bana bakina kiretse avuye ku ishuri agakina na mwene wabo Kimber Musk hamwe na mushiki wiwe Oscar. Abo bana batatu bakuriye mu rukundo no mu bufatanye gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 aho abavyeyi babo bana bahukana. Kimber na Oscar bajanye na mama wabo nayo Elon ahitamo kugumana nase, ibintu yicujije kuko ngo ayo yaboneye kwa hasi ntagira uko angana, yaramukubita akamuturubika. Iki gihe niho hatangiye kumuzamo iciyumviro cyo kuva muri Afrika y'Epfo akaja kure. Igihe kimwe ariko bari kumwe nase bariko baratembera binjiye muri supermarché. Ico gihe Elon yabonye ikintu camuteye ubwoba, nicamuteye ubwoba ariko caramushishikaje, yari ordinateur. Nyibuke ko hari mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 hari mu ntango z'impinduka mu bijanye na technology, mu bijanye n'ikoreshwa y'ama ordinateur. Elon rero yabwiye se ati papa ndashaka kungurire kijya kintu. Se byaramutangaje kubona umwana w'imyaka 10 ashaka ordinateur. Ico gihe ordinateur cyari ikintu gikomeye cyane, yari igoye gukoresha kuko byasaba kuzi ibintu by'amakode kugira igire ikintu na kimwe gufashije. Ku myaka 16 Elon Musk yagize icyumviro cyo kuja muri Amerika. Yumva ko Afrika y'Epfo atari kibanza kimubereye, yari afise intumbero, yari afise indoto zo kuba muri Amerika. Ariko imbere y'uko inzo dodo zibukuri yagiye muri Canada. Mwibuke ko mama wiwe yari umunya Canada. Ico gihe harahejeje gusohoka itegeko rivuga ko abana bose bakomoka ku bavyeyi bava muri Canada bashobora kuronka ubwene gihugu vyoroshe. Elon Musk yaciye afata izo opportunity maze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988 abatanguye ubundi buzima hanze ya Afrika i Montreal muri Canada. Muri iki gihugu ca Canada yakoze utujob tubayabaye twatuma aronka udufaranga duke. Ariko inyuma y'umwaka umwe yafashe ingingo yo gusubira mu ishuri, yimutse ava Montreal aja i Kingston muri Queen's University. Aha yahize imyaka 3 ariko avanga no gukora utundi tujob mu bijanye na informatique kugira aronke udufaranga tukuze turamurihira ishuri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 Elon yavuye muri Canada aja muri kaminuza ya Pennsylvania kwiga ibijanye na physique na economy imyaka 3. Ico gihe ubuzima bwari bwarahindutse, yari umunyeshuri mwiza kandi afise n'abagenzi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 yaronse bourse ya doctora muri physique énergétique muri kaminuza y'igihangange Stanford University muri San Francisco. Ariko Elon Musk kuri no kaminuza yamaze imisi 2 gusa. Wewe ntiyashaka ibijanye na doctora, ahubwo yari afise indoto kwigarurira isi yose akoresheje internet. Ntivyatevye yagize icyumviro
kurema platform ihuza aba entrepreneur bakoresheje internet. Ico gihe cyari cyumviro ciza, ariko nta mafaranga yari afise. Rero ya telefonye ikwinze muri Canada, umugenzi wa kera amubwira umugambi, amubaza ko atoshiramo amafaranga, bagatangura guhindura isi. Uyu nawe yaramwumvise, maze ashiramo miliyoni 3 z'amadolari, baca bashinga entreprise zipe kabiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979 zipe yari yateye imbere. Hari na entreprise mu bijanye na informatique yaciye yigura akayabo k'imiliyoni amajana 310 z'amadolari. Ariko mwibuke ko umutaye munini wari umwe w'umunyakanada wa mugenzi wiwe Elon yaronse imiliyoni 15 gusa. Ariko kuri we ayarakomeye, ayaramahera menshi, ariko ntiyagiye ngo agura amamodoka canke ngo aryoherwa aje mu bigwa vya Hawaii n'abandi bakobwa. Wapi, ahubwo yafashe ya mahera yose arayinvestisa mu yindi projet, gukoresha technology mu guhindura isi. Iyi niyo yari ndoto yiyo. Ikindi cyumviro caramujemwo gushinga bank, ariko bank itandukanye n'izindi kuko yoyo yakorera kuri internet. XCOM ibiravuze. Igihe yari yarumvise ikindi kintu kimeze nk'iyo bank yiwe gikoresha internet, ariko kara kantu k'amafuti kataramenyekana kitwa PayPal. Ayo PayPal yakorera hari hafi yaho Elon yakorera na XCOM yiwe, hari Palo Alto muri Silicon Valley. Igihe kimwe yafashe umwanya afata akayira aja gutembera aho PayPal korera, asanga n'abahungu 3 bakunda ibijanye na informatique. Elon Musk biramushimisha, maze abasaba ko bamusigurira projet. Baramusigurira, bamusigurira uko PayPal ikora. Elon abashizemo amafaranga, maze biyemeza guteza imbere PayPal. Mu mwaka umwe gusa PayPal yari yamaze gutera imbere, yari imaze gukoreshwa n'abanyamerika nka bose. Elon Musk abona ko biri gukora neza, maze ashafatanya XCOM na PayPal kiba ikintu kimwe. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2001 yari umuyobozi wa PayPal. Ibintu byari bitangiye kuryoha kuri Musk. Mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000 yari yarashingiranywe na Justine Wilson, bari barahuriye ku ishuri. Ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2002 entreprise eBay yaguze PayPal amafaranga angana n'amadolari umuriyaridi n'igice. Elon yarashize mu mufuko ubwa mbere imiliyoni 175 z'amadolari. Ubuzima ntibwama buryosha, ariko muri uwo mwaka Nevada Alexander, umuhungu wiwe w'imfura, yitavye Imana azize ingwara y'umutima. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 yagize ikindi icyumviro cyahinduye ubuzima bwiwe. Yabonye ko naza ifise akabazo, yego nivyo barakoze byinshi, baragiye ku kwezi barakoze, ariko harakantu kabura. Elon yiyemeje gukora ikintu gishaje atanumwe ku isi yari yariyumviriye ko cyoshoboka. Yashinze entreprise SpaceX. Kuva kera kiri muri Afrika y'Epfo yari afise indoto yo kuja ku mubumbe wa Mars, umubumbe utukura. N'umubumbe ugira 4 uvuye ku zuba. Mwibaza ngo na hafi ni ku birometero imiliyoni 140 uvuye ngaha ku isi. Ibaza umwana Elon yicaye mu ishure muri Afrika y'Epfo, mwarimu ariko arigisha, wewe ivyumviro vyibereye kuri Mars. Ntiyarasanzwe. Yarafise intumbero ko SpaceX izotegerezwa kuba projet izokora ibitangaza na NASA idashoboye gukora. Hamwe na SpaceX, Elon yaratangwe urugendo rwo guhindura isi utagisubira inyuma. Ariko ku rundi ruhande Musk yafashe amahera yari yacagutse kuri SpaceX ayashira mu yindi entreprise ikora ibijanye n'amamodoka akoresha umuyaga nkuba Tesla. Yabona ko imodoka zikoresha umuyaga nkuba zifise kazoza, maze ashiramo miliyoni 50 z'amadolari.
mu mwaka wa 2004 inkuru nziza yaratashe muhiriwe hamwe na Justine umugore wiwe bibarutse amahasa Grefine na Xavier. Inyuma y'imyaka 4 mu mwaka wa 2008 yongeye kuvyara, ariko ico gihe ntiyavyaye babiri ahubwo yavyaye abahungu batatu. Mu kirundi tubyita ngo n'ubushuri. Muri uwo mwaka nyene w'2008 igihuhusi cyakubise ubutunzi muri Amerika ndetse no kwisi yose, nico bise crise économique de 2008. Iki gihuhusi nticyasigaje Elon Musk n'ama entreprise yiwe, nawe yabihombeyemwo. Iki gihe yagize depression ku buryo atashaka kubonana n'umuntu numwe, ndetse byatumye yahukana n'umugore wiwe bari babanye imyaka 8, Justine Wilson. Yaba Tesla wapi byaranse, SpaceX naho biranga, icogajuru ciwe Falcon 1 zaresheke gusa, irungikwa mwisanzura ico cogajuru inshuro 3 zose zarahomvye, maze amahera arabura burundu. Rero yigiriye inama ati reka ngerageze rya nyuma. Yarungitse mwisanzure Falcon 1 ku nshuro ya 4 mu gitondo c'itariki ya 13 Kigarama umwaka w'2009. Falcon 1 ibiragurutse mu kirere ku nshuro ya 4. Ariko kuri no nshuro ntiyabaye esheke, irungikwa ryacu ryarakunze, wari umunezero udasanzwe kuri Elon Musk. Mukanya telefone yiwe irasonye, naza irije kumuhamagara imupropose kontra y'umuriyaridi n'igice y'amadolari y'Amerika. Iyo kontra yamufashije gukiza Tesla, maze ashiramwe amahera menshi, acakora model nshasha Tesla model S. Yo yari izimbutse kandi ari nziza cyane kurusha ya mbere. Mu mwaka wa 2012 yabaye mu bantu bakomeye ngaha ku isi. Magazine Forbes yari hejeje kumushira ku rutonde rwa milliardaire ngaha kuri inosi, kuko Tesla yari hejeje kwinjira muri bourse, bituma amafaranga atangira kwisukiranya. Uyu ntiyajyanye cyane ngo anyugwe, ahubwo yagumye ashaka. Mu mwaka wa 2015 yagiye mu bijanye na intelligence artificielle, ubwenge bw'ubukorano. Yashinze ikigo OpenAI, ari naho ChatGPT yavukiye. Ibi twarabivuze muri video twakoze, urashobora kuyiraba. Mu mwaka wa 2016 ubutunzi bwiwe bwari bumaze gushikira imiliyaridi 15, mbere ashinga izindi entreprise nka Neuralink itavuzwe neza kuko yari projet yari igamije gushira utwuma mu bwonko bw'umuntu. Ibi tuzobigaruka ko ibi video yihariye hoco biganiro kinini tuzobigarukako. Mu mwaka wa 2020 Elon yagira 8 mu bantu batunze ku isi n'amamiliyaridi 72 y'amadolari y'Amerika. Amafaranga yewe yakomeje kugwira kuba menshi, kuko mu mwaka wa 2021 byatangajwe ku mugaragaro ko baye umuntu wa mbere afise amafaranga menshi ku isi. Iki gihe yari afise amamiliyaridi 190. Ubu Elon Musk abarizwa mu mamiliyaridi 320. Mu bisanzwe n'amafaranga sinzi ko noyita ngo ni menshi, nzovuga ko ari menshi ni naharonka ariko ni menshi pe. Aya mafaranga ni menshi kabisa. Hano havuye ayafashije Donald Trump muri campaign yo kwiyamamaza, ariko nawe afise menshi. Reka tuvuye ko bafatanije kugwana urugamba karagaciyemo. Rero reka tugaruke inyuma, kibona ko kibona iyi nkuru imutangaza ko abaye umuntu wa mbere afite amafaranga menshi ku isi. Commentaire yiwe yatangaje abantu benshi. Kuri Twitter yanditse ngo c'est bizarre. Reka dusubire mu kazi basha. Umugabo ntasanzwe. Ku itariki 14 ukwezi kwa 4 umwaka w'2022
Elon yaguze Twitter kuko yavuga ko ashaka ko abantu bagira liberté d'expression bakisanzura mu byo bavuga mu byo bashikiriza. Mwibuke ko iki gihe compte ya Trump, President Donald Trump yari hejeje guhagarikwa kubera Twitter hejeje gushirako. Ibi rero byababaje Donald Trump ndetse yegera Elon Musk mugenzi wiwe amugira ati wabonye bajya bamwe ukuntu basuzugurana. Unawe yamugiye ati wowe rindira nzokwereka ico nikorera. Nuko ntivyatevye Twitter barayiguze. Ati nze ndabe wongera kuguhagarika. None aba bagabo bafitaniye umubano udasanzwe kuko aje no kumugira umuyobozi adasanzwe mu gihugu ca Amerika twabivuze. Ariko siyo ntumbero y'ikiganiro twariko turi amateka y'umugabo, ariko dushobora no kwibaza gushika hehe uyu mugabo azotugeza. Vuba aratugeza ku mubumbe wa Mars, umubumbe utukura atanumwe yigeze yumvira ko yoshikayo. Ariko inyuma y'uwo mubumbe azotugeza hehe? Azoba ashitse canke azobandanya kudutembereza gushika no kuri no vyitango iki confedore univers. Ndabuze ko ndakivuga mu Kirundi, ariko mu Kirondere muri Google. Reka ndanabasezere nyimba uru rugendo rwe rwagushimishije cyane rwagize ico rugusigiye, nyandikira muri commentaire. Bye.